Yobu yaratunze ibintu byinshi, yarafise abana bashika 10, abonye ko umwansi yamuteye, asenga Imana. Yakunda Imana kuruta byose, abakristo dusenga Imana tsigana Yobu. Uwiteka nyagora ku ngoma, izina ryawe witwa Yehova Elishibo. Uri Imana yuzuye ubushobozi bwose, uri Imana ikura umuntu ku cyavu ikamushyira ku cyata, uri Imana ibyaye birengeye ubwenge bw'umwana w'umuntu wa wundi twita ngo ni igihangange. Urakaninaza cyane ku bw'iyi ngabire y'ubuzima, y'umwuka w'abazima dusabana bawe. Icyo ngusabye ni kimwe, ese wonezererwa uwo mwanya tugiye kuba mu ijambo ryawe, ukatugirira neza papa, ukaduhindurira izina. Wowe ukoze cyane kandi wabugize neza. Humura amaso yacu, uzibure amatwi yacu, yumve ibyo ushaka ko twumva. Zibura imitsi, imiganda itwara ijambo ryawe mu marangamutima yacu, kugira ngo dushobore kuryumva, kuryumvira no kurishira mu ngiro. Rinda ubuzima bwacu, rinda ubugingo bwacu. Turamaze kubona ubwoko 8 bw'ibigeragezo Yobu yahuye nabyo, ariko Yobu ngo mu mvugo yiwe ntiyigeze gucumurako. Wa mutima w'urukundo, wa mutima wo kukubaha, na wa mutima wo kuba kure y'igicumuro, wagumanye nawe gushikaho amaze kuronka amakuru ko abahungu biwe 7 bapfuye, abakobwa 3 bagawera, ingamiya, inama, inyama, ibintu byose yaratunze bikagenda. Umugore akamutuka, yaravuze ngo navuye mu nda ya mama ataco mfise, nzosubira ataco mfise. Imana yaramaye, yarambikije none risubije. Mukama uwo mutima natwe turawushaka ubwoko bwawe. Amen. Duhereye umutima wa mweranda, twigishe kuronka akaroro keza, gushikaho tudidodomba no mu gihe turi mu mibabaro. Muri iyi gabane twari dusozere ca 3, umurongo wa 24, Yobu yaravuze ngo none imfungurwa mfise n'umuniho, amaborogo yanje atemba nk'amazi. Ibyantera ubwoba nibyo byanshikiye, kandi ibyo natinye nibyo binshikiye. Nta mutekano, nta gahengwe, nta karuhuko, n'amaganya anshikira. Mutima w'Imana ko wamukomeje gushika, Imana izo mutabare, dukomeze natse. Amen. Ngudufashe dutegeretse bwe inyigisho ndoramana, twazaniwe na Kristo, udufashe nukuzigendera. Ingo mutima mweranda, ngwino rukundo rw'Imana, ingudu umuco wawe, ingudu komeze twese. Ndabaha ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mu nyigisho y'amajana 361, ariko turacyari mu kigabane cya 4 cy'igitabo cya Yobu. Ijambo rya mbere rya Elifazi
ukwizigira Imana. Ijambo rya mbere rya Yobu ryabaye iry'ukuvuma umunsi yavukiyeko. Ijambo rya mbere ry'umugore we ryabaye iry'ukumubwira ati tuka Imana reka kwihambirira ku butungane. Ijambo rya mbere rya Shetani ryabaye iry'ukumutwara ubutunzi bwose yari afise. Ijambo rya mbere ry'Imana ryabaye iryo kwirata kuri Yobu. Ijambo rya mbere ryawe nawe ni gute? Niyo rero Elifazi w'Itemani yishura avuga ati uwakubwira ijambo woca ucika inkokora? Mbega ninde yo kwirinda amajambo? Warigishije benshi usubiza ubukomeza iminwe yaregeye. Amajambo yawe yohagurutsa abaguye agakomeza bene intege nke. Ubu ko ibyo bigushikiye uciye ucika inkokora? Urashikiriwe none uciye ujorekwa? Uko Imana kwawe siko kukuremeje, ukwizigira kwawe sibwo butungane bw'inzira yawe. Niwibuke ari intungane yigeze igirira. Ni hehe abo umutima ugororotse bazimanganijwe? Nk'uko nabibonye abarima inabi bakabiba umuruho nibyo bimbura. Bicwa n'imwemu z'Imana bagasubiza mu busa n'umuyaga w'ishavu ryayo. Ukuroha kw'intare ukwishongora kwayo, amenyo y'ibibuguru byayo aramanyagurika, ikicwa no kubura icisahura. Ibibuguru byayo bigasanzara. Ari ijambo ryanje ko buragarira. Ugutwi kwanje kuryumva mu byongoshwe, mu byiyumviro by'indoto zo mu ijoro. Agitiro ryatwaye abantu, ubwoba burantekera ndagugumwa. Amagufa yanje yose arajegera, akayaga kanca mu maso. Ubwoya bw'umubiri wanje burashenga. Hari uwarahagaze aho sinamumenya. Ishusho yiwe ingoma mu maso, haba agacerere. Hanyuma nimva ijwi rivuga riti umuntu yoba intungane gusumba Imana, umuntu yoba mwiranda kurusha uwamuremye. Ehera abasabyi bayo ntibizigira, n'abamarayika bayo ibatoramwo amakosa. Mwaswe ababa mu nzu z'ibyondo, babumbwe mu ivu, bahonyangwa nk'umuswa. Kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba baziyosyokorwa, atawubitayeho bazogenda amazima yongo. Mbega imigozi yabo niza yararandutse, bazopfa atabwitonzi bagifise. Semerera none, hari uwuriho ngo akwitabe? Ninde muberanda uzohanga amaso? Ni by'ukuri ikijuju cicwa n'ishavu, ikiburabwenge naco kikicwa n'ishari. Jewe nariboneye ikijuju cariko kirashinga imizi, ariko naciye mvuma uburaro bwaco nti abana baco barakaba kure y'urukiza, baragatsindwa mu ntahe, babure uwubaburanira, kugira ngo ibyo cimbuye biribwe n'abashonje, babitware naho hari amahwa, nayo abanyotewe barotse itunga ryawe. Nanone ububabare nibuva mu isi, n'umuruho ntumera mu ivu. Ububabare nibuva mu isi, n'umuruho ntumera mu ivu. Ni by'ukuri umuntu yavutse ngo babare, nk'uko n'amasase y'urubeya adoga mu kirere. Jeho no kwirukiye Imana. Imana niyo notuye ijambo ryanje. Iyo yaremye ibintu bihambaye kandi bisiga ubwenge, igakora n'ibitangaza bitagira igitigiri. Itanga imvura ku isi yose,
igakwiza amazi mu murima, ishyira hejuru abakengego, abijiri ikabashikiriza urukiza. Ipfisha ubusa imigambi y'inkerebutsi, igatuma amaboko yabo ataronka intsinzi. Abigira abahinga ibafatira ku mayeri yabo. Ipfisha ubusa imigambi y'inkerebutsi, igatuma amaboko yabo ataronka intsinzi. Abigira abahinga ibafatira ku mayeri yabo, ivyiyumviro by'abanyamayeri bigasamburwa. Bahura n'umwijima izuba ryaka, ku murango bagahwihwisha nko mw'ijoro. Ariko umukene iramukiza inkota, umunwa wawo ni igikenye c'umuhambazi. Uwutagira amagara yarasubiriye kwizera, n'akarenganyo karazibizwa. Rabayiri umunimana ihana, n'ugahimanuro zamushobora byose. Niwe akomeretsa akavura, amaboko yiwe aravuna akagorora. Azogukiza ububabare incuro 6, mbere n'ubugirindwe, nta kibi kizogushikira. Mu mapfa azogukiza urupfu, mu rugamba agukiza ubugi bw'inkota. Akarimi kabi uzokikingira, akaranda kimirije nikazogutera ubwoba. Mukiza mu kigoyi uzokwitwengera, n'ibikoko byo ku isi ntuzobitinya. Kubera ko ucuditse n'amabuye yo mu murima n'ibikoko byo mu ishamba, muzobana mu mahoro. Uzogira amahoro mu ihema ryawe, uzogenda urahuba, naco uzosanga kihabuze. Uzobona ukuntu urubyaro rwawe ari rwinshi, n'ukuntu abagukomoka ko bangana n'ubwatsi bwo kw'isi. Uzopfa hageze, nka kurya batekera umukama w'ingano igihe c'iyimbura, uzopfa hageze. Raba ibyo twarabitohoje, nuko bimeze. Umviriza nawe ubimenye. Umviriza nawe ubimenye. Ubu ni Elifazi avutse. Iyo buyishura Elifazi ubwa mbere, ubabaye ni wamenye ububabare bwiwe. We waramubwiye amahame y'Imana. Hanyuma yo buyishura avuga ati, iyo baba boshoboye gupima akabonge kanje, inunu yanje bakayigera hamwe ku munzani, iragurusha kuremera umusenyi w'ibiyaga. Nico gituma mvuga nzindwa nkako imyami yamushobora byose turi kumwe. None imwe muzanje zikwiye ubumara bwayo. Ibintu biteye ubwoba Imana igira birambangamiye. Mbega indogobwe y'inyeshamba irabirira ku bwatsi, imfizi irivuga iriko irarisha. Mbega ibyo kurya bitagira akanovera biraribwa atamunyu, canke amata y'igiti aragira akanovera. Umutima wanje ntushaka kuvyegera, ni nk'uburure bw'umukate wanje. Ninazotuma ico nsaba kiranguka, nico nizeye Imana ikindonsa. Nindazotuma ico nsaba kiranguka, nico nizeye Imana ikindonsa. Ese Imana yose yokora, niramvura ukuboko kwayo imperaheze. Kumbure noronka uruhoza n'akanyamuneza mu marushwa atari karamvirira, kandi sinokwirengagiza amajambo y'umweranda. Mbega no kwisigirana ubuhe bukomezi? Mbega amaherezo y'ukuramba kwanje nayahe? Ubukomezi bwanje ubaye bw'urutare, umubiri wanje ubaye uw'umuringa. Nta ntabaro mfise, itunga ryose ryaranyiyatse. Udakunda mugenzi we abahevye kubaha mushobora byose. Bene wacu barampindutse nk'umuvo, bazimangana nk'imigende y'umuvo yirabujwe n'igikonyozi, igapfukwa n'urubura. Mu gihe cici irakama, iyo hashushe ikayongera mu kibanza cayo. Ingenzi ziraheba inzira zazo, zikaduga mu gahinga zigahonerayo. Ingenzi zitema
zirazishinga ijisho, ingezi z'isheba zikazikurikira zifise umwizero. Ziramaramazwa nuko zagize umwizero, zahashika zikumirwa. None ubu niko mubaye? Oya, mubonye umubabaro mugira ubwoba. Noba naravuze nti ntabazi iki, canke nti mfashe mu itunga ryanyu? Nimunkure mu minwe y'umwansi, canke nti nimundokore mu minwe y'ababisha? Nyigisha nzohora, menyesha ibyo nahovyemo. Amajambo agororotse yaba ababaza. Ukunegura kwanyu kunegura iki? Mwoba munegura amajambo, mwibaza ko amajambo y'ukwiyebura ari mu muyaga? Erega mwoterera ubupfindo ku mfuvyi mukagurisha mukagurisha umugenzi wanyu. Ubu rero nimwemere mu ndaro, ubwo nobabesha imbona nkubone? Isubireko, nta karenganyo kariho. Bandanya mwisubireko, ubutungane bwanje buraho. Hoba hariho akarenganyo mu kanwa kanje, ururimi rwanje rwoba rutazi gusobanura amarushwa? Mbega si igihe c'indwano umuntu aba kw'isi, imisi yiwe ikaba nk'imisi y'umucangero? Kurya k'umusuku aruhuka mu gatutu, n'umucangero arindira agahembo kiwe, n'umucangero arindira agahembo kiwe. Niko natahiye amezi y'ubusa, kandi marurirwa amajoro y'umuriho. Mba nkiryamye nkibwira nti nzobyuka ryari? Umugoroba wa muremure mwicwa no kurazirana gushika mu mutwenzi. Umubiri wanje wuzuye inyo nibigaragara, urukoba rwanje ruratobaguritse kuruva amashira. Ubuzima bwanje bwanyarutse gusumba umushinge w'umujishi w'impuzu, bwaheze atakwizigira namba. Ibuka ko ubuzima bwanje ari umuyaga, kandi ko ijisho ryanje itogisubira kubona iciza. Ijisho ryambonye ntirigisubira kumenya. Amaso yawe azondaba, ariko sinzoba nkiriho. Nk'uko igicu kizimangana kigahita, n'uwukorokeye ikuzimu ntahashinguka. Ntazosubira mu nzu iwe, kandi ntazosubira mu nzu iwe, kandi niwe ntibazosubira kumumenya. Nico gituma ntazonoma. Nzovuga umushaha wanje uri mu maganya, niburanire umutima wanje utuntuye. Mbaye ikiyaga canke ikimizi kugira ngo ume abanshunga? Iyo mvuze ni uburiri bwanje buranduhurira, igisegure canje kiragabanya ububabare bwanje. Uraheze ukantera ubwoba mu ndoto, mukanturubika mu kumbonekera, ngahitamwo kunigwa no gupfa ahakomba amagufa. Ndabyanse, sinzokwamaho, nondeke, kuko ubuzima bwanje ni ubusa. Mbega umuntu niki kugira ngo umugire mukuru, ngo umwamize ko umutima wawe, ngo umugendere uko bukeye, wongere umugeze umwanya wose? Mbega uzoreka kundaba ryari? Ntuzoma n'akanya ko kumira amate? Naracumuye, nakugiriye iki ga mureretsi w'abantu? Ni kuki ari jewe wama watumbereje nkaba umutwaro kuri wewe? Ni kuki utihanganira igicumuro canje ngo wibagire icyaha canje? Ku
kuko ubu ndyamye mu mukungugu, uzondondera ariko sinzoba nkiriho. Uyu bahejeje kwishura Elifazi. Ijambo rya mbere rya Bilidadi, Imana irarokora uwayo. Bilidadi w'ishyuhi yishura avuga ati, uzovuga ibyo bintu gushika ryari, n'amajambo y'umunwa wawe ameze nk'igihuhusi. Yobu waragowe. Imana yoba ariyo idakurikiza ingingo, ushobora byose yoba ari we adakurikiza ubutungane. Abahungu bawe bakaba baragucumuyeko, yabataye mu buja bw'icaha cabo. My God, iki cazociregera heko babeshe. Wowe ni waba urondera Imana, ni waba wambaza mushobora byose, ni waba uri ntahemuka n'intungane, kuva ubu uzokwitaho, azokwitaho agusubize mu butungane bwawe. Amamuko yawe yarakana ubusa, yamara akazoza kawe kazoba kanini cyane. Urumva niba wizeye Imana uri mu makuba, tekana. Ndagusabye ubaze urubyaro rwo hambere, witondere ibyashikiye basokuru bago. Twebwe turi abejo ntacyo tuzi, kuko imisi yacu ni nk'igitutu kuri iyi si. Bo nibazokwigisha bazokuyagira, mu vyumviro byabo havemo ijambo. Mbega urufunguruzo ugomera ahatajaga, mbega urufunzo gomera ahatajaga. Urubingo rwokura rutagira amazi, rukiri rutoto atanuwa uruciye, rutanga icyatsi icyo ari cyo cyose kuma. Numva baramwagirije ko afise ibyaha, ahubwo yaretse kubyihana hakiri kare. Ngizi nzira z'abibagira Imana bose, ukwizigira k'umuhakanyi kuzoyonga, ukwizera kwiwe kuzosambuka. Icyo yishimiye kimere nk'inzu y'igitangurirwa, azokwegamira inzu yiwe inyiganyige, niyayigumye naho ntizoragama. Ku zuba aratotara, agasanza amashami yiwe hejuru y'uwo murima wiwe, imizi yiwe inyengetera mu ruceke, agacekera ibitandara by'amabuye. Iyo bamukuye ahawe, naho nyene haca hamwigarama hati, sinigeze ndakubona. Raba, ako niko kanyamuneza k'inzira yiwe, kandi muri iyo si hazomerako uwundi. Raba, Imana ntiyeba rwose intungane, kandi ntishigikira ukuboko kw'inkozi z'ikibi. Agiye kuzuza akanwa kawe akanyamuneza, iminwa yawe yuzura akamwemwe. Abansi bawe bazotekerwa n'isoni, bazotekerwa n'isoni ihema ry'abanyakibi rizimanga. Yobu yishura Bilidadi ubwa mbere, ubutungane bw'Imana burarengeye ivyiyumviro by'abantu. Hanyuma Yobu yishura avuga ati, ni by'ukuri ndazi ko bimeze uko. Ninde yoba intungane imbere y'Imana? Unezerezo no kuyiburanya ntizomwishura na rimwe, no ku ncuro igihumbi. Ninde afise ubwitonzi mu mutima canke ahambaye mu bukomezi? Ndafise ubwitonzi mu mutima canke ahambaye mu bukomezi, yodadaza imbere yayo akaba mu mahoro. Iyo iterura imisozi batabizi, ikayitembagaza mu ishavu ryayo, inyiganyiriza isi ahira, inkingi zayo zikadegedwa. Niyo ibwiriza izuba niriseruke, inyenyeri nazo ikazugarana. Iyo yonyene yaramvuye ijuru, igendagendera ku mikuba y'ikiyaga. Niyo yaremye umugwi w'inyenyeri witwa Ayeshi,
uwitwa Kesiri, uwitwa Kima n'imigwi y'inyenyeri zo mu bumanuko. Yaremye ibintu bihambaye atawo bitohoza, n'ibintu by'agatangaza bitagira igitigiri. Era iranci iruhande sindayibone, ikigira sindabice n'ikanda. Igize ico itwara ninde yo kigarura? Ninde azoyibaza ati uri kugira iki? Imana ntisubiza inyuma ishavu ryayo. Imana ntisubiza inyuma ishavu ryayo. Abashigikiye igihume Rahabu irabakandamiza. None ni jewe noyishura, notora amajambo yo kuyigwanya. Naho noba ndi intungane sinokwishura, notakambira umucamanza wanje. Naho ndayihamagara ikanyishura, sinemera ko yokumviriza ijwi ryanje. Niyo insyokorera mu gihuhusi, ikongereza ibikomere byanje atamva. Nindeka ngo mpeme, inyuzuza intuntu, si mu bukomezi nguwo nyenebwo, si mu butungane ninde yomburanira. Naho noba intungane akanwa kanje kazonyagiriza, naho nabo umwere bazogaragaza ububegito bwanje. Ndi umwere sinzi umutima wanje. Ndanga ubuzima bwanje byose ni kimwe nabivuze. Umwere n'umubisha irabazimanganya. Iyo ikiza cica cadutse, intungane zihebuye iratwenga. Igihugu kiri mu minwe y'umubisha, irahuma amaso y'abacamanza bacu, atariyo yoba ndi. Ubuzima bwanje burengeruka kurusha uwiruka, urahita butabonye ubuhiga. Yihuta nk'ubwato bw'urufunzo, nk'inkona ikwirikira ico igira irye. Ninibwiraniye ndibagiye umwidogo wanje, ngakayangana mu maso kandi nkanezerwa. Nzogira ubwoba bw'amarushwa yanje, ndazi ko utazondekurira. Ndi umunyakabi, none ni kuki niruhishiriza ubusa? Naho no kwiyuhagira mu mazi akonje, iminwe yanje nkayisukuza isabuni. Muri ico gihe uzona mu kinogo, ibyambarwa byanje ndabitere isisi. Naho no kwiyuhagira mu mazi akonje, iminwe yanje nkayisukuza isabuni. Muri ico gihe uzona mu kinogo, ivyambarwa byanje ndabitere iseseme. Erega si umuntu nkanje ndamwishure, canke ngo turengukane mu butungane. Iyo haba umunya kuri muri cebwe, akatwubikako ibiganza, igitsure cyayo ntikintera ubwoba. Novuze ntayitinya, ariko suko jewe ndi nyakama. Ariko jewe suko ndi nyakama.
abantu muri mu bigeragezo mwizere Imana, aho nyine niyo bashaka, aho niho nyine ishaka ibiyereke. Mukomere amajambo yayo badukomeze. Imana mushobora byose barinde kubabara kandi bagurire. Ubuzima bwose urimo ubushire mu inyungu y'Imana, niwe uzokwerekwa waraheza kiwe.